الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله Tugejeje kwisonzesha iminsi 30 umunsi ukurikira aba ari umunsi mukuru. Icambere dukora rero nuko abisilamu bose baseruka mu bibanza bitandukanye hanyuma bagaca baninahaza Imana rugira vyose yabashoboje kwisonzesha mu kwezi kwa Ramazani. Bisigura yuko tunezerewe turinahaza Imana ni kimwe mu masengesho ngendegwa ko mu idini y'Ubwislam. Ego mu bisanzwe ubaravye no mu maso urabona yuko kirese yuko ku mibiri yabo baberewe nka bose mugabo ubaravye mu maso urabona yuko bose banezerewe cyane. Igituma sikindi kuko burya wiyegereje kuhoraho akagushoboza kwisonzesha iminsi 30 ni ikintu gikuru cyane si bose bakironka. Nico gituma ubona banezerewe maze no ku butumwa twabashikirije twabibukije iyo ngendo bari bafise muri iyo minsi 30 ishimishije nziza tubasaba yuko bokomeza bakabandanya uko nyene imyaka yose kugira igihugu gitera imbere kuko imbere yuko tuba abisilamu turabarundi ni ngombwa yuko rero bigenza neza hanyuma bagerageze babane n'abandi kujya babanye mu kwezi kwa Ramazani bafashanye n'abandi cyane cyane aboro kugira babegereze hafi barabe ico bobafasha. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Nkuko bisanzwe buri mwaka tutanzwe dufunga mu idini rya Islam kandi ikaba biri mu bintu bigize inkuvuga Fondation de l'Islam na cyane pilier zikomeye cyane mu muryango w'abayisilamu ku isi yose. Gufunga rero sinovuga ngo ni ibyo umuntu abashaka ariko ategerezwa gufunga mu gihe ukomeye ufise amagara meza utegerezwa gufunga kandi ukarangiza iminsi uko yatekanijwe ari 30 canke 29 ariko biriko utegerezwa kurangiza kugira ngo wifatanye n'abandi bayisilamu ku isi yose. Hanyuma nkuko muriko murayibona no musiro no twarangiza rero ayo mafungo y'ukwezi kwa Ramazani. Uyumva gute? Ko niyumva neza cyane gose kuko ni nka kujya ku muntu tuvuge abahejeje amashure abayumva ameze neza mu gihe yaronse diplome. Uno munsi natwe tuba tumeze neza cyane gose akaba ari umunsi udasanzwe ku muislamu wese ahabari kubera n'umwanya wo kuryoherwa wo kwifurizanya umunsi mukuru udasanzwe n'imiryango eka n'ababanyi yaba abayisilamu canke atari abisilamu mugasabikanya mu byo mwateguye. Benshi bakunda kuvuga ngo turaza kugipilao twegera umuryango w'abisilamu turaryoherwa mu gihe turangije amano vuga ukwezi kwa Ramazani tugasangira n'ababanyi abatari abisilamu n'abayisilamu bika bintu bikomeye cyane gose mu idini ryacu rya Islam. Ukuntu urangije amafungo kwanza ico navuga assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ndashima n'umunsi mukuru uryoshe si umunsi mukuru w'abamizilma gusa n'abakretien bose tuba turi kumwe. Ico navuga kandi ni alhamdulillah no shima Imana kubona turangije igisibo neza atambogamizi nimwe yigeze haba. Burya mu gisibo utigeze ugwara utigeze ugira ingorane nimwe uravuga alhamdulillah. Nkanje navuga ko nshima cyane kuri uyu munsi ndashobora kuryoherwa nkuko bitegekanyije nkuko Imana yabiture kuri. Uyu munsi n'umunsi mukuru w'abayisilamu gufungura igifungo cy'ukwezi kose bafunze. N'umunsi tunezerewe cyane
ni umunsi dusangira na bose tugasangira n'abayisilamu inshuti abagenzi ababanyi abakene imfuvyi bose tugasangira turanezerewe cyane twishimiye Imana kubona twafunze amahoro tukaba tufunguye kandi turi amahoro turanezerewe cyane twese abayisilamu